will sing for the rest of my life. Ndabahaye kaze mwese muriko muraba televiziyo Heritage, ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikirana ino televiziyo. Na cyane ndabaha kaze mu kiganiro c'umutumire c'uyu munsi. Ikiganiro nizera ko kibana gifasha abantu batari bakeyi ko turanka ama feedback abantu kiyo kirafasha kirubaka mu buzima bwabo. Rero ikiganiro c'uyu munsi kiri special, tuzavugana kuri teme abantu benshi badakunda kuvuga ko mugabo usanga biyumvira ko ati mbega ujya muntu kujya byamushikiye byagenze gute. Iyo teme si yindi kugwa y'umuntu yavuye mu vy'Imana canke yasubiye inyuma, mbega uwo muntu ishengero ryo mufata gute, mbega wowe kwifata gute, mbega abantu bo muraba gute uwo muntu, mbega rushobora kandi muri wa murongo w'Imana. Rero cyane munsi ndazi yuko hari abantu benshi za kubaka ushobora gusanga hari umuntu mu muryango w'Iwanyereka yibaho mu ishengero ry'iwawe uno musurongoye, ugasanga n'umugenzi wawe muga kino kiganiro ndizera ko kiza kubaka abantu benshi cyane, ugasanga uri kuri televiziyo Heritage ubwo buzima n'ubwaye muno munsi ndazi ko uyu munsi uza kwakira inyushi wawe. Rero ndafite umutumire aza kubituyagira ko nashaka ntabwo ndamuha umwanya yidondera kazo kurikirana. Ndabona mukije nkaba nitwa Habimana Djibril nkasanzwe n'umukozi wa Heritage TV. Yego. Nkaba nsanze kandi nkora n'ikiganiro c'amasengesho. Murakoze cyane kubona mwashe kwita muri kino kiganiro cy'uno munsi, ikiganiro kiri special aho abantu ino teme y'uno munsi bakunda kuyibaza ko ugasanga abantu habyifashe mu buryo butari bwo cyo ugasanga babyifashe mu neza, ugasanga umuntu hasukira kandi ku murongo w'Imana. Mbega iyo bavuze kugwa abantu batahura iki? Ico abantu bakwiye gutahura iyo tuvuze kugwa tuvuga kwanza kugwa k'Umukristo. Kuko ntushobora kuvuga ngo umuntu yaguye atigeze ahagarara na rimwe. Tugiye gusoma rero mu itangurije ca kabiri turabona ingene umuntu Imana yahagaritse umuntu, ingene umuntu yarimo umuntu imushira mu kibanza ari kwiye kumushiramo. Mwandi majambo tuvuze ko umuntu yaguye nuko umuntu abavuye mu kibanza Imana yamushizemo. Mu itanguriro Imana rero umuntu yaramurimo mushira mu itongo imushira mu bwiza bwayo. Tugiye gusoma rero mu gice ca gatatu mu itanguriro nyene urabona ingene umuntu yaguye, urabona ingene umuntu atigeze yumvira Imana yamubwiye ko Imana yaramubwiye bwira Adamu imubwira ngo nimwajya kuri kiya giti nta kibuza muzopfa. Bahama rero umugwanizi araza besha Eva nawe araheza arakora ico cyaha naco kibasunikira mu kugwa. Niko nita kugwa rero no kuva mu bugome bw'Imana, kuva mu bwiza bw'Imana, kuva muri protection y'Imana. Muyaja mu make nico. Murakoze cyane, ndumva ko ivyo ngukugwana umuntu yarahagaze mugabo hari ahantu yavuye, hari kibanza yavuyemo, hari ukuri yarahagaze mugabo kuri yatamwe kurekura ugasanga yisanze mu bindi bintu. Mbega uwo muntu iyo umuntu akijwe yisanga muri famille spirituelle kanaka, mu ishengero kanaka, dans une église locale, aho ikiba famille yiwe yo mu buryo bw'impemu. Mbega uwo muntu ugasanga n'ivyo ntivyamushikiye muri iyo famille spirituelle yiwe. Mbega burya anye nibiki biranga hema umuntu ce bigaragaza canke byerekana ko umuntu herema ari mu mambo iyo église w'ishengero. Okay, mu majambo make ikintu kiranga umuntu ko ari umuntu w'ishengero niki cambere nuko umuntu abarize Kristo umwami w'iza mu bwiyo, nuko umuntu abakijijwe aba yarize Kristo umwami w'iza mu bwiyo, aba yahaye ubuzima bw'iwe Kristo. Ntushobora kuvuga ngo uri umunyeshengero utizera icyo ishengero ryizera. Ishengero amashengero menshi tuzi y'abakristo menshi yizera yuko umuntu avuga ko ari umunyeshengero aba arize Kristo mu bwiwe, aba yaravavanuye na kameremera, aba yeremeye gukurikira Kristo mu yandi majambo, amakristo kamushoboza kubaho ubuzima agomba kwagwabamo. Hira kabiri nuko uwo muntu twitwa ko uwo muntu ari umunyeshengero by'ukuri, nuko uwo muntu aba participe mu makoraniro ya buri munsi kundwi nimba basenga kabiri gatatu kane akaba imisi yose ari uwo muntu bita ko ari umunyeshengero. Hira gatatu naco nuko uwo muntu aba ari mu bikorwa by'ishengero, ishengero rimuhamagarira gukora, akaba ari mu buryo bikorwa, hama akaba ari atahura yuko ishengero ari kibanza ca communion fraternelle, ari kibanza caho umuntu asabanira hamwe na bene se. Yego mu majambo make nico onye kigaragaza ko umuntu by'ukuri ari umuntu waho hantu, umuntu w'ishengero muri iryo shengero. Murambona kenshi n'amasengero usanga ari bien organisé, uwo muntu aba yemeye kuba umunyeshengero aravugana n'uburongozi akabwira ati je numva Imana ndongora kwifatanya na ino shengero
maze uburongozi bukayaga na wewe bakakubwira ibisabwa ari tu complete ukabikompleta gutyo onye ukaba nyene wo mwishengero nyene mugabo amaze kuvugana n'uburongozi ndaza ko nico coba kirimo naco nyene kiba kirimo ahubwo nico gikomeye gose kuko ntushobora kwifatanya n'abantu mutavuganye ushobora kuvuga ngo ugendane n'umuntu uwo muntu miti atanakuzi rero cyane cyane ishengero uwitwa ngo umukristo nuko abanza kuvugana n'abarongozi amabarongozi akababwira ko yaje kwifatanya nabo kugira bamenye ingene bamukurikirana bakurikirana gukura kwiwe mu buryo bw'imwemo yego okay murakoze cyane ndumva duhereye ahantu heza aho bwati bujyanye umuntu wese avuze bwa kabiri iri fo kafisi shengero gikorera murera nk'umwana ubu mu shengero nyene rero duhereye ngaho onye iyo umuntu ashobora guhura n'ikibazo muri mu nzira ugasanga uwo muntu hanyifatukana kaca nk'ubuzima kanaka ari karabaho ugasanga yasubiye inyuma mbega nibihe bintu bikuru bikunda gutuma benshi basubima canke bagwa ibintu bishobora gutuma umuntu asubira inyuma bikunda gutuma abantu benshi basubira inyuma nuko ubwa mbere na mbere nuko uwo muntu ashobora gutegwa twasoma imitanguriro icisha gatatu Eva yaratewe wiye gusoma mu itanguriro icisha gatatu gura ku murongo wa mbere bavuga yuko satani ikintu yamukoreye ca mbere nuko yabanje kwanza kumutuma aduta akekeranya kuvy'Imana yababwiye nanye yarababwiye nimwanje kuri kiya giti ntakabuza muzopfa rero umuntu arashobora gutegwa satani ashobora kutaza ngumubwire mu matwi mugabo akamutera mu vyumviro bakazi ivyifuza bikaza akisanga yagiye muri ico cyaha igira kabiri nuko uwo muntu kameremere kiwe kashobora kuba katapfuye nivyo umuntu yakijijwe imwe mu bibanzima mugabo kameremere kari mu mushaha nkuko ngunda kubivuga bwizwe n'ibintu bitatu igizwe na emotion igizwe na intelligence ubwenge ukagirwa na volonté rero igihe umushaha wiwe utaraba contrôler utarafatwa na mirina Kristo biroroshe ko umuntu ashobora kuko rero Bibiliya iravuga muri Yakobo katuasome muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa igice cya mbere umurongo wa 13 haravuga ngo umuntu niyageragezwa ngo akore ikibi ntavuge ngo Imana niyo yangerageje kuko Imana itageragezwa n'ikibi kandi nayo ntawe ibigerageresha ariko umuntu wese ageragezwa iyo akwezwe n'ivyo yifuza bikamusuka maze uko kwifuza gutwara inda kukavyara icyaha kimaze gukura kikavyara urupfu kenshi rero niko ndavuga kuri kameremere k'umuntu kuri kameremere katarahinduka arashobora kuba afise ivyifuzo ziyangendo yaragendamo kera ugasanga ntibirahinduka muri we rero kubera ko atigeze afata umwanya ngo yigishwe atigeze afata umwanya asome ijambo ry'Imana atigeze afata umwanya ngo asenge mwe mu Imana ngo amuhindure birashobora gushika rero kwako ugasanga kera par exemple ari umuntu umusambanyi mugabo amaze gukizwa nigeze aca umurongo avuge ibi bintu sindabikora aca umurongo Bibiliya avuga ngo muri Korino ba mbere yavuga ngo nuguhunga gose n'impudicité ubushakaye no kubuhunga mugo asanga wewe ariko yisunikira mu kibanza cyaho asanga yosanga ayikoze n'ubusambanyi par exemple ugasanga mu jeune akunda gutumira abakobwa muhira bahambabaza muhira aba afise iyo ngorane ya kameremere ka kera uko bimeze ko za kwisanga yabikuye ico ashobora gusanga rero kameremere kiwe cy'ivyifuzo vyiwe bitigeze bipfa gose ikindi gira gatatu rero birashobora kuva no kudakurikirana mu ishengero ugasanga ari mu ishengero ntibimukurikirana abari bajeje kumukurikirana ntibakora mukurikirana nivyo baramwigisha ijambo ry'Imana mugo ntibaravye ubuzima bwiwe ubuzima bamwe muhira ubuzima bwamo mu ishengero yavuye cyane benshi bagwa kubera ko ubuzima bwo muhira nibo bukurikiranwa gose abarongozi cyangwa abapastori bari ko bakurikirana uwo muntu ubuzima ari karaba bumuhira ingene karabaho nabandi ingene yiyumvira ivyo avuga rero kenshi cyane nkuko twari twabivuze umuntu yari munyeshengero ishengero rifite uruhara runini rwo gutuma umuntu aguma ashikamye aguma ahagaze ndumva uri kuravuga izo ntuvuga mani majambo cyane habura yuko bugishengero byo taro ko ari umuryango w'imhemu iyo umuntu akijwe mu ishengero yuko riba rifite responsabilité ko umuntu amukurikirana bagira suivi kuri we gushika hagenda arakura mu buryo bw'imhemu akaba umuntu ahagaze neza cyane gose mbega hoho iyo umuntu yaguye umutima wawe ameze gute umuntu
uwo muntu iyo yaguye mu majambo make ndakunda gose kubisigura neza ndabisiguriye muri mitanguriro gisha gatatu kenshi umuntu ugomba gutahura ikintu cyose muri Bibiliya ja mitanguriro niho bavuga vyose tuvuze kugwa naho duherenga ku murongo w'indwi baravuga ngo amaso yabo bombi arihweza bamenya yuko bagenda gusa uwo muntu yaguye ikintu cyambere atahura muri we aratahura yuko ubwiza bw'Imana menga ariyagiriza hama bikamusunikira kuva umenga ubwiza ntiwe Imana ndi kumwe nawe ariyagiriza kamenga Imana yamutaye ngo hari ubwansi hagati menga ubwansi yawe n'Imana nico cyashikiye bano bantu baje kujya bace maso yace yoguruka bacha bisanga bari gusa obizi ikigira kabiri nuko uwo muntu dusome nga ku murongo nyene w'indwi nyene bamenya yuko bagenda gusa bafatanganya ibibabi vy'imisukoni bironkeramwo uducocegwa jambo y'Imana tubwiye yuko ngaha anye bwa mbere babonye ko bari gusa igira kabiri bacha bagerageza ukuntu banyegeza ubwo bwambure bwabo kenshi y'umuntu uwo muntu yaguingera ameze bwa mbere nambere abona ko ari gusa akabona ko Imana iri kure yiwe ira kabiri acha nde kuntu abifukafuka kandi kuntu abinyegeza ugiye gusoma ngaha anye tubandanyije aravuga ngo bumva ijwi ry'uhoraho Imana igendagenda muri iryo tongo mu gihe cakayaga ko kumugoroba mubese bacha bumva Imana iyo rahamagara uwo mugabo n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo uhoraho Imana ntababone ikindi kintu kigaragaza umuntu ko yaguye by'ukuri nuko uwo muntu ari nyegeza Imana usanga muri we yuvumenga aranduye yuvumenga ntabereye kuza imbere y'Imana yuvumengo ntakwiye kwegera Imana icyo acakora acaja kwinyegeza Imana acaja kure y'Imana hakuja kurondera Imana aca yuvumenga ntibibereye ko yegera Imana ntibereye ko asenga ntibereye ko aja mu makoraniro ahubwo aguma ashaka guhunga Imana aguma ashaka guhunga aho abandi bari korakoranira ahantu yari koronkera ubukiriro ahubwo arahunga niyo leta rero y'umuntu yaguye niyo leta y'umuntu ariko ariyagiriza ivyo yakoze uri ngaho nje ninga kino kintu mbega ntibishika uwo muntu wumva ko acahunga ahantu mu makoraniro mbega ntibishika uwo muntu sanga nyine yasubiye inyuma aho ahunga n'abandi ba bene data cyane gose arabahunga kubera ko ibaza yuko bose bamubona ibaza ko bose babona ivyo yagize bibaza arikondana mu yandi majambo aricira urubanza akibwira yuko ngiye aba bantu mu mutwe wiwe peut-être babivanye ngene peut-être yarigishijwe akavuga barambona iriga ndi gusa iriga namara majishenge iriga namara majimana iriga muri we eta yiwe yumva umenga ntakwiye no kunabegera aracafuye ntabereye okay ne ku muntu nkuwo onye n'uruhe ruhara gushengero uruhara gushengero nuko rubimenye nuko rumenye ikibazo igikorwa rumenye ko yoba yakojeje yoba yaguye mu cyaha ishingiro cyari gikora rikwiye kumwegera rikwiye kumufasha nikwiye kumuta yashikanye bagatabwa nyene benshi baratabwa arabusanga bavuga ngo barabaciye baragize iki mugabo si umuntu akwiye gucibwa se umuntu yakoze ikosa rimwe canke kabiri n'umuntu bayabigize ubuzima bwiwe mugabo nawe nyene uwo yabigize ubuzima bwiwe mu Bukristo yapfire nawe arimwo nakwiye gutabwa rero nshaza kuvuga yuko rero ishengero akazi kayo igikorwa gikomeye Yesu niwe yene yaravuze yavuze ngo je sinaje kubwa bakomere ko naje kubwaba abagwaye uwo muntu yasubiye inyuma mu yandi majambo mufata nk'umugwaye mufata nk'umuntu agwaye akeneye umuti nawe umugarukana n'urukundo rw'Imana Bibiliya ivuga ko urukundo rufuka ivyaha byinshi mu yandi majambo rero iyo umuntu umwerese urukundo arateba kigarukako akatahura icyaha yakoze hama akihana uri kuvuga urukundo ko rushaka kugarukana umuntu uwo mengo ivyo ntabifitemo experience cyane hari umugenzi wawe byashikiye canke byo byaragushikiye nagize gushinga intanda ndavuga yuko nagize kugira igihe ndasubira inyuma mu by'agakitsa hama mbisubira inyuma mbere nyuma y'agakitsa abantu benshi barantaye abagenzi abo nari narafashije ico gihe baraje abagendo bamwe batakijwe cyane abakijijwe mvuza abakijijwe nyene mu mishenge barana baja kure yanje bagasigara bamvugira kure nkababona ko ariko baravuga yuko naguye
mugabo ikintu nabonye cyonyene nuko iyo itira babaje gose abo bantu bari kuzoka kubaza ni kwiki kimeze gutyo kwiki vyagenze gutyo twogufasha gute twogira gute bakagerageza kugufasha bazanye urukundo mugabo bagiye ndashima Imana yuko hari umuntu atigezana umugenzi ndamukunda gose yarankurikiranye yarantelefona yaranyandikira yarangendera arashobora kwerekana kumva iyo bari inde arashobora kwerekana nyumva n'umuntu yitwa Arnaud Robert Nganji yarambaye hafi gose cyane cyo nafisiki umva wari umuntu wigeze kugendana n'Imana uri umuntu wigeze kubana n'Imana Imana urakumbura kuba muri presence y'Imana muga kubera ko uba wumva umenga ntiwemewe muri iyo community umenga watawe niyo tendance iri muri anye gucushaka kurondera guhunga Imana mugabo uwo muntu nigeze ntanarimo yagumye an telefone yagumye nyandikira yagukritika yarantahura akambwira gerageza ugire gucya anye ngo dusenge ngo tubane gucyo na gucyo yaguma bigira kenshi ndateba ndasubira ndahaguruka bishaze kuvuga yuko rero ishengero irafise uruhara abakristo barafise uruhara kuri abo bantu bakwiye gutagwa nta muntu numwe akwiye gutagwa peu importe ivyo yakoze ntacu bitwaye ivyo umuntu aba yarakoze Imana ninye nimbabazi Bibiliya yakunda kumbwira ijambo rimwe ngo yakunda kumbwira ijambo rimwe sinzano yanditse muri Zaburi cyangwa muri Proverbe aravuga ngo haracyari ibyizigiro ku muntu ugihumeka naho wakoze iki haracyari ibyizigiro abana b'Imana bocabona muri ayo maso ati burya nubwo ameze kujya hari ibyizigiro kushaka guhinduka mbega Bibiliya yoyo haco bivuga ko ku bantu habo baba baragiye ko shaka kugaruka haco bivuga ko Bibiliya bivuga ko tugiye gusoma muri Luka igice ca muri Luka igice ca 15 dore ku murongo wa 3 Bibiliya bivuga ngo abacira uwundi mugani ati hogira umuntu muri mwebwe afise intama 100 yozimiza imwe muri izo niyo siga izindi 99 mu gahinga akaja kurondera iyazimiye kugezaho ayibonera iyo ayibonye ayiterera ku bitugu anezerewe yashika mu rugo agahamagara inshuti ziwe n'abavyeyi biwe akababwira ati tunezeranwe kuko ndabonye intama yanje yari yazimiye ndababwira yuko mwijuru banezererwa batyo umunyavyaha umwe yihanye bakamurutisha abagororotsi 99 batarinda kwihana jambo ry'Imana riko ratubwira yuko iyo umwungera afise intama 99 ikintu akwiye gukora imwe imuvuyemo Bibiliya ivuga ngo acafata izo dina akazisiga mu gahinga nyene mu gahinga akaja kurondera iyo yindi yazimiye niko misanze yabikwiye kumera niko byari kumera iyo umuntu agiye asubiye inyuma umurongozi abanyeshengero bose bagiye guhagurukira rimwe bakamugendera bakanamusengera bakanteza kubwiwe kugera umunsi agarutse kuko iyo n'ingabire Imana yahaye isi uwo muntu akwiye kutuvamo uwo muntu akwiye kugenda yaguye ngo nibizuro katsaza kugumaye ivyo kuravuga hari cyo bisana n'ibyo mu gisirikare iyo umusirikare ahuye n'ikibazo ku ntambara bashaka kumwikorera gushika bamutwaye ahantu ntibashobora abasoda bafise umuco ukudasiga n'ikivyimba n'umuvyimba ahantu habereye intambara bafise umuco ukomeretse barakwikorera kugeza bagutwaye niko bimeze umwana w'Imana akomerekejwe n'umwami w'umugwanizi bakiye kumwikorera mu masengesho no kumuba hafi mu bisanzwe Christianisme ari kwikomera abantu barikora biraba bakwiye kubira muri ayo maso igisirikare ca Kristo kandi jambo ry'Imana yivuga kandi rero iyo umwe mu basirikare yagize ikibazo ntucuza mugaca mutana kumuvuga kuvuga ngo afise inkomezi nke ngo agize iki ahubwo nahacu ho gusura kumuhagurutsa nahacu ko kumugendera nahacu ko kumuha inkomezi nahacu ho kumuvura mbega uvuze gutyo wonye cyane ikindi gicapo c'umubiri w'umuntu nous sommes encore nyene muri wa Kristo nyene mbega
comme ça encore iyo urutoki rumwe rurabaye mbega umubiri wose ntushobora est-ce que hari isano ryo hari naho nyene nta sano rimwe ririho ahubwo ico iyo ni akona karero keza cyane gose yuko umubiri ivuga ko turi umubiri urumwe tugize umubiri umwe wa Kristo ijisho ribabaye hababara umubiri wose nageze kugwara ijisho sinashobora no gutambuka kandi ari ijisho gusa hari umuntu yigeze kumbwira kwigeze kugwara ntashobora gutambuka yababara umubiri wose yumva imisongo umubiri wose nimba ishengero rishushanywa n'umubiri ni gute umwe mu mwishengero ashobora kugira ikibazo ashobora kenshi kunda kubona iyo umukobwa yatwaje inda muri iglesia cyangwa umuhungu agatwaza inda kenshi bafite tendance yo kumushira kure bafite tendance yo kwerekana ko uwo muntu ahubwo ari pire mugaye ico ikintu kimwe ngomba kuvuga nuko muri abo nyene bari mu ishengero hari abo babikora mu binyegeje batarafatwa bitaragaragara cyase uvuga ikintu kimwe peu importe ivyo umuntu yakoze nk'abakristo ntitugiye kumucira urubanza tugiye kumufasha nivyo yabikoze mugabo tugiye kumuba hafi tugiye kumufasha guhaguruka tukamutahuza Bibiliya ne bivuga ngo muzomenya ukuri kuzoba kwidegenje birashoboka ko uwo muntu hari ukuri atari bwamenye na haco kumubwira uko kuri kugira ngo abimenye hama ntiyongere kandi gucumura ntiyongere kandi kugendera muri ivyo bintu yego mbega hoho uwo muntu byashikiye ugasanga yasubiye inyuma we yo kwiyakira gute kuko hari abantu usanga bacagira ko vraiment ugasanga baguma bikondana umwanya wose ugasanga bagiye mu byaha biteye ubwoba mbe yo kwiyakira gute uwo muntu yomera ahanyene kuri muri Luka 15 ku murongo wa 10 baravuga inkuru y'umwana w'icangazi umwana w'icangazi yaragiye arakora amafuti arajya ibintu papa yamuhaye aragenda mu kindi gihugu hama arabijya byose arabihera abitwara mu buhumbu hama yisanga ahantu ari mu ubuzima bwo kuba umukozi ahantu hamwe yifuza n'injya z'ingurube mugabo ijambo ry'Imana tubwiye yuko ngo yaribwiye baravuga jewe muhira bariko baragira iki uwo muntu yarakwiye kugira umutima wo kwigarura akwiye kugira umutima wo kwihana uno muntu yarihanya aravuga jewe reka ngende mfire basi muhira reka ngende basi mfume mba umukozi wo muhiri wacu reka ngende mfume mfira muhira ko mfira mu gahinga rero ico abantu bakwiye gutahura nuko umukristo iwanyu ni muri community ahantu witwa iwanyu ni muri community y'abantu basa na wewe y'abantu bizeye Kristo mu bwiza bw'ingo bwawe nukwiye gupfira mu vyaha nukwiye gupfira mu mwijima ukwiye kuja ahantu hari umuco kwa data bariko barafungura mfuma mfira imbere y'Imana hakumfira hakumfira mu vyaha ushatse kuvuga yuko uwo muntu wese yabashye ngaho hantu ifo kamera nk'umwana w'icangazi akavuga ati kwa data hari ubuzima bayeho bwiza ibindi ko ndabaho n'ivyaha kandi bimeze nivyo nabikoze uwo mutima akawugira mbega muri urwo rugendo rwawe nufise ko nawe hageze ahantu usubira inyuma muri urwo rugendo warigeze kugira uwo mutima nawe ati nagenda keneye kandi gusubira kandi naragira amatentative menshi mugabo umunsi umwe ndavyibuka ndi mu cyumba nabwiye Imana nasenze isengesho ndababwira isengesho nasomye muri juge abacamanza igice ca 16 murongo 28 abacamanza muraza ni nakantu byankoze ku mutima wanje gose iyo sengesho narisomye ahantu muri juge 16 abacamanza 16 gora ku murongo wa 28 murongo 28 haravuga ngo maze Samusoni atakambira uhoraho ati Samusoni yari yaracumuye Samusoni yari yarabwiye Dalila amubwira ivyo atari yemeye kumubwira barafata yari yaragiye mu banyamahanga yari yaracumuye mu yandi majambo yari umusambaye baragenda baramukuramwo amaso baragenda baramumwa imishatsi baramuboha baramushira imbere y'abantu bamugira kamahioneta amasikara atamba imbere y'abantu mugabo jambo ry'Imana tubwiye yuko aritahura amacabwi asaba Imana ikintu aravuga Mana maze Samusoni atakambira uhoraho ati ewe Mana uhoraho ndakwinginze nyibuka umpe se inkomezi iri rimwe gusa Mana insubirize Abafilistiya mu nkoko akakanya gusa mpore amaso yanje yose jewe ndavyibuka ico gende mu cyuma ndabwira Imana Mana jenje nka Samusoni Mana ndabizi yuko nagucumuyeko ndabizi ko nagiye kure yawe nuko ndashaka umpira indi inkomezi ryanyuma
umpe deuxième chance ukuri ko abantu warugeze kure narigeze kure navuze mana subira untizi inkomezi zikaza gusa ico nikorera ico nikorera nico gituma ndabwira umuntu ariko arangukira no munsi pe importe ibyo ukora cyamo no munsi aho yobageze hose naho yoba yakoze ibintu abantu bose bariko baramukomera amashi no munsi bavuga ngo uyu muntu akwiye kuvumwa uyu muntu akwiye gupfa niyemerewe ko akwiye gupfa we imbere y'Imana Imana ninye n'imbabazi pe importe ibyo yakoze rikasaba Imana imuhakajyo kanyuma mbega Dawidi we ntibyigeze gushika muri rugendo rwe n'abandi Dawidi ne byamushike muri Samuel wa kabiri bari kabiri igice ca 11 bari ku murongo wa 4 katwasome niyo bica Samuel wa kabiri igice ca 11 bari ku murongo wa 4 cumi mu murongo wa 4 haravuga ngo nuko Dawidi atuma intumwa zo kumuzana bazana umugoroberiza kuzana kumuzana aca arenguka iwe bararyamana kuko yari yihumanye avuye mu miziro hanyuma asubira imuhiriwe. Dawidi yari ico gihe cyari gihe cy'intambara abami barwika abantu kuja mu ntambara Dawidi yaraheza ntiyagenda aca atuma ingabo ziwe amabasha asigara muhira ngo ari hejuru ku nzu iyo abona umugore w'abandi aramwifuza ko yari umwami ashavuga ndamutorana munzana munzana aramusambanya jamye by'Imana tubwiye yuko nivyo yaracumuye acarabihisha umugore atwarinda umugore aravyara mugabo munyuma yaviyicisha umugabo w'umugore byose bibiri tubwira yuko ku murongo wa 12 igice cya 12 umurongo wa 13 umuvugishwa Natana amaze kumubwira ingene yabikoze kamucira umugani hama mu nyuma gatahura ko yakoze icyaha Dawidi ikintu cyakora umurongo wa 13 bibiri ivuga ngo maze Dawidi yishura Natani ati nacumuye kuhoraho yaratabiye ko ari umunyavya yatawiye ko yakoze ibyaha yatawiye ko yakoze icyaha hama ngo arihana hama kwero kwihana kwiwe misanzwe umuntu yarakwiye ariko arabimubwira ukunye Dawidi yabwiye Natani ngo uwo muntu akwiye gupfa hama Dawidi amaze gutwara ko ari we bavuze acaravuga nivyo ndaracumuye hama Natani acamubwira ko wihanye rero wewe ntugipfuye mugabo hari ibindi bizoba mwashatse kubwira ikintu kimwe na Dawidi byaramushikiye mugabo arihana arasaba imbabazi Imana sizovuga yuko rero umuntu wese pe importe ibyo ari karacamo aho yageze hose ntagira umutima wo kwihana no guhindukira ukareka ivyo yimwo gakurikira inzira y'Imana murakoze cyane twe dufite byinshi byo kuvuga kuri no bintu kubijanye no guhindukira gukurikira inzira y'Imana kunishinga ibyo byifatamo ndibaza ko tuzobanana twagura cyane kugira ngo abantu bane bayitahura mu buryo bwagutse cyane iyo ndabifasha benshi cyane rero tubashimisha ko namwashe ku Twitter muri kino kiganiro kuko umwanya uratureka murakoze cyane mwebwe rero ndashimiye cyane n'uwese kara televiziyo gitaje mwumvise ibintu bitarekeje Djibril haje kutubwira muri kano kanya kuvyekeye abantu basubiye inyuma ku bantu baguye twumvise uruhara rw'ishengero aho umurongozi w'ishengero aho abanyeshengero bose iyo abonye umuntu asubiye inyuma iyo abonye umuntu yaguye atari gihe cyiza atari gihe cyo kumucira ubanza ariko ari gihe cyo kumusengera ari gihe cyo kumwegera ari gihe cyo kumuba hafi cyo kumwankuhaja cyo kumubwira ijambo ry'Imana bakamwereka inzira nziza kwe gufata nyine bakafata ati uyu ni brother wacu uyu ni sister wacu ubu turavukana muri Kristo Yesu ntituteza kumureka byakarokeza k'abasirikare iyo umusirikare ahuye n'ikibazo ntibamuta baramutwara kugira ngo bamuhe amaso akwiye rero ndatumira ishengero rya Kristo Yesu aho muri hose mwumvise amajambo aje kutubwira muri hafi y'abo bantu mu basengere ndazi yuko mubikoze gutyo umwami Yesu azogerwa cyane hamicaka bitumvise neza ko uwo muntu no munsi ari muri ico kibazo yasubiye inyuma yaduheburira butandukanye yatwetse umwana w'icangazi yatwetse Samsoni yatwetse Davidi yuko bageze aho nabo bati no turihanye turakeneye gusubira kwa data turakeneye gusubira mu nzira nziza rero namwebwe aho muri hose si umwanya kwikiripabiliza ariko ni musore kandi muhaguruke mwebwe indani mukurikire wa muhamagaro w'Imana rero murakoze cyane aho muri hose mugire ibihe byiza naho butaha mu bindi biganiro amahoro y'Imana ashira mu mitima yanyu. God gave me a song I will sing for the rest of my life.